urakoze ufashe kano kanya kugira ngo ukurikirane no majambo. Imana igize neza kutwongera igihe, kutwongera umwanya wo kuba mu ijambo ryayo. Ndi Sheikh NIYONIZIGIYE, nashaka kubandanya mvuga ku ijambo ryo guhinduka nk'abigishwa ba Kristo. Ingeso dukizwa dufise sizo Imana ishaka ko tugumamwo. Haba hariho ibintu bitayihimbara twabayemwo, twamenyereye, tufata nk'ibisanzwe, ariko tumaze kwakira agakiza hariho iri jambo rivuga ngo mubeho mu buryo buhesha Imana icubahiro. Ivyo navyo biradusaba guhinduka, kuko si vyose tuba dukora bihimbara Imana. Ijambo ngiye kuvuga ko muri kino kiganiro ni Kurongorwa na Mpwemu Yera. Muri kwa guhinduka kwacu, muri kwa gushira mu ngiro ijambo ry'Imana, muri kwa gutakambira Imana ngo idufashe kubw'ubuntu bwayo duhinduke, harabaho kurongorwa na Mpwemu Yera. Turasoma amajambo ari mu cete intumwa Paulo yandikiye abakristo b'i Galatiya, igice ca 5 duhereye ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 23. Haravuga ngo, ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu, niho mutazoshitsa ivyo akameremere kanyu kipfuza. Kuko akameremere kipfuza ivyo mpwemu yanka, kandi mpwemu yipfuza ivyo akameremere kanka. Kuko ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba. Ariko namba murongorwa na mpwemu, ntimuganzwa n'ivyagezwe. Kandi ibikorwa vy'akameremere kacu biramenyekana ni ibi: ubushurashuzi, ibihumanya, ivy'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi canke urwanko, intonganya, ko umuntu w'umunyamahane yama ariko arashwana, ishari, ishavu, ikeba, ni jalousie, kwitandukanya ibice, amacakubiri, kugira inzigo, kuboregwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Murumva ko uru rutonde ntiruheze, hariho n'ibindi vyinshi. No kuvuga nimba utibona muri ibi, ntiwibaze ngo we nta kameremere k'umubiri ufise. Ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Nkiri ngaha ndagomba kubanza kubwira abantu bafata ivyaha nk'ibisanzwe bitwaje ngo baragira ubuntu n'Imana. Narakijijwe. Mu vy'ukuri iyo ugukizwa kwacu kutavuye mu guhinduka, ntituba twarakijijwe. Kuko murabona hari icyo ariko aravuga, abantu barangwa n'ibi bintu ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Nimba ari byo tubayemo twitwa ngo twarakijijwe, ntituzoragwa ubwami bw'Imana, kuko mu vy'ukuri ntitwanakijijwe. Hari igihe tuvyikanga, hari igihe twibesha. Ariko reka mbandanye. Ariko ivyo mpwemu yama ni urukundo, ni umunezero, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ukuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Mpwemu Yera turongora gute? Aya majambo intumwa Paulo yavuze arongowe na Mpwemu Yera, ahumekewe n'Imana, arerekana ko ubuzima rukristo bugizwe n'intambara ibera mu buzima bw'umukristo. Kuba ukijijwe ntibisigura ko vyose biheze. Imana iradushiramwo ubuzima bushasha, ubugingo bushasha, biciye mu kuvuka bwa kabiri. Ariko aka kameremere tuba dusanganywe ntici kadukuramwo, kagumaho. Igihe cose rero tubaho kuri ino si, turaba Kristo, turabigishwa ba Yesu, tuba tubaye muri iyi ntambara yo kunyinyurana hagati y'ubu buzima bushasha. Mpwemu Yera akaba ari we ahagaze imbere muri iyo ntambara, n'aka kameremere tuba dusanganywe. Ni naco gituma n'intumwa Paulo yageze ahantu avuga ngo, ewe jewe ndagowe, kuko nsanga ivyo nakoze ari bibi, ariko mu mutima wanje, mu mpwemu yanje nashaka gukora ivyiza. Hari igihe usanga ugushaka kwacu kwaneshejwe, notre volonté, ivyo twashaka gukora vyari ibintu bimeze neza, mugabo kubera aka kameremere katunesheje ugasanga twakoze ibitari vyo. Ni intambara umuntu wese yitwa umukristo abamwo. Ico gituma nk'uko nabivuze, iyo ubonye unesheje ku ruhande kanaka, ntuzi twenge ukiriko arahagwana, kuko ntuzi nawe ibishobora kukunesha ejo, kandi washaka n'uwo twenze nawe hariho ibindi aba yaranesheje.
none mpwemu w'Imana, mpwemu yera turongora gute? Iri jambo ryo kurongorwa na mpwemu yera ku bakristo benshi risigura kumva ijwi mu buryo bwumvikana nyene umuntu akoresheje amatwi, canke naho umuntu akagiye yumvamwo ijwi ryo mu mutima. Kandi byose birashoboka, ariko sivyo vyonyene bishoboka, kuko mpwemu yera ni umupersona, c'est une personne. Kurya umuntu ashobora kuvuga mu buryo bumwe canke ubundi, niko na mpwemu yera ashobora kutuvugisha mu buryo bumwe canke ubundi. Kimwe mu biranga umuntu ni ubushobozi bwo gukomunika, bwo gutanga iciyumviro no kucakira. Kandi ubu bushobozi ni kimwe mu bigize agashusho ndemanwa Imana yaduhaye, kuko Imana nayo ni Imana ikomunika, ni Imana ivuga, kandi ni Imana yumva. Aka kantu ntikari mu bikoko. Ibikoko birafise ukuntu bishobora guhana amakuru hagati yavyo, ariko uravye ingene abana b'abantu babikora, urabona ko biri ku rugezo rwo hejuru cane. Imana irakomunika, Imana iravuga, Imana irashikiriza amakuru, Imana irumva. Kandi natwe nuko tumeze. Kandi muri uko gukomunika, muri uko gutanga no kwakira amakuru, ntibitegerezwa guca mu nzira imwe. Washaka iyi nzira yo kumva ijwi ryo mu mutima yoyo irakunda no kubamwe ibibazo, kuko murabizi ko no mu bwenge bwacu hari igihe twiyumvira ibintu. Rero birashobora kugorana gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi ry'ubwenge bwacu. Kandi nimba mumaze kubikurikirana, muramaze kubona ko hariho abantu bavyihenderamwo. Umuntu agafata ivyiyumviro vyiwe akavyitirira mpwemu yera, ikiza kubikwereka ari nk'abarya bavuga ngo ni mpwemu yera yambwiye iki ko kizoba, nuko ico kintu kitaba. Iyo kitabaye ntikiba cavuye kuri mpwemu yera. Hari igihe biba ari ivyiyumviro vyawe wowe nyene. Ijambo twasomye rivuga ngo ivyamwa, mpwemu yera arafise ivyamwa. Kandi nimba umuntu arangwa na birya vyamwa, bisigura ko arongorwa na mpwemu yera. Kurongorwa na mpwemu yera rero birarengeye kumva amajwi, bigaragarira mu ngeso zacu. Ntushobora kuvuga ngo nduzuye mpwemu yera uri umuntu w'inzigo, uri umuntu w'amacakubiri, uri umuntu w'umunyamahane, uri umuntu yanka abantu. Ntibijana. Naho wokwemeza abantu ko mpwemu yera akuyagira ku munsi ku munsi, ukimeze uko sivyo uri kurabesha abantu. Umuntu arongorwa na mpwemu yera agaragaramwo ivyamwa vya mpwemu yera. Ntibiherera mu kumva, ntibiherera mu kubwirwa, ubibonera mu ngeso z'uwo muntu. Kugendera mu biranga mpwemu yera bisigura kugaragara ko canke kugaragaza vya vyamwa vya mpwemu yera. Hariho kuba umuntu w'umunyamahoro, kuba umuntu afise umunezero. Hariho abandi umunezero wabo usanga ufatiye ku bintu baronse. Iyo naka yaronse ikintu nawe atagifise agaca babara. Abantu bafise mpwemu yera barongorwa nawe, umunezero wabo ntuhagaze ku bintu vyo hanze, ama circonstance, uhagaze kuri uwo mpwemu yera nyene barimwo. No mu bihe bigoye urabona ko babarana umunezero. Si babandi bapfa ivyo bavuze, usanga bari mu majambo yo kwihebura no kwiganyira, ugasanga abantu bafutanye imitima yononekaye. Niyo bimugoye urabonamwo agaco k'umunezero muri we. No muri ivyo bihe bigoye, n'abantu bihangana, n'abantu bagira neza, imitima yabo irarekura. Si abantu bugaye, si abantu bikwegera ko, si abantu b'abakunzi binda, n'abantu babona ivyo abandi bakeneye, n'abantu amaboko yabo atanga, n'abantu b'ingeso nziza, imico myiza. Ahari iyo abantu bamuvuga urabona ko ingeso nziza nizo ziganje kurusha intege nke. N'abantu barangwa n'ubwizigirwa, n'abantu ica kubariye, ica kwemereye arakigukorera. Si umuntu aguhisango ngo usange yarabihinduye, si wa wundi akugurana amafaranga, ariko ugasanga nta mutima wo kuya gusubiza afise, mugabo ari muri haleluya Yesu ashimwe. Uwo muntu ntarongorwa na mpwemu yera. Urongorwa na mpwemu yera abo mwizigirwa, ijambo ryiwe urashobora kurikorerako kandi ntiwicuze. N'abantu barangwa n'ubugwaneza, si abantu barandagurana, si abantu batukana, si abantu bameze nk'ibikoko vy'ibijyanyi.
n'abantu bafise umutima w'ubugwaneza. Iyo rero tudafise ibi bintu nta Mpwemu Yera tuba turongorwa, ntituba turongorwa na Mpwemu Yera. Kurongorwa na Mpwemu Yera bivuga ko akurongorera muri ivyo nyene bimuranga. Ibi navyo bica hehe? Bica mu kugendera mu ijambo ry'Imana. Ntimuze mutandukanye Mpwemu Yera n'ijambo ry'Imana. Kubera iki? Kubera igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yababwiye ngo ninabarungikira umwitsa azobarongorera mu kuri kose. Hanyuma ukuri turazi carico, ahandi Yesu yasenze asabira abigishwa biwe avuga ngo Mana ubezeshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Mpwemu Yera azoturongorera mu ijambo ry'Imana, azoturongorera mu kuri kose, ijambo ry'Imana naryo niko kuri. Umuntu rero arongorwa na Mpwemu w'Imana n'umuntu ashira umutima ku ijambo ry'Imana, iyo ariko aragiga akarondera kumva ico Imana iriko iramubwira, akarondera gutahura ico Imana iriko iramubwira, kandi ico kintu agitahuye akagishira mu ngiro. Mpwemu Yera si umuyaga uhuhuta ukarengana, n'umupersona, arafise personalite, si umuntu uko ararengeye kuba umuntu, arafise personalite, ari mu butatu. Rero biradusaba kuba abantu bubaka ubu bucuti nawe, kugira ngo iyo dusoma ijambo akorere mu bwenge bwacu, aturongorere mu vy'ijambo ry'Imana ririko riravuga. Ntitube abantu bacisha ko biruka bafatafata utuntu duto duto two hejuru barengana. Kubera Mpwemu Yera ari umupersona, iyo tuzazaniwe turashobora kumuhanuza kugira ngo adufashe kumenya ico turi bufate. Ariko iyo dukoze gutyo tukabikora twiteguriye gukora ibihwanye n'ivyo aturongoreyemwo. Kandi nkuko nabivuze, burya Mpwemu Yera umugize umugenzi agurungika mu ijambo ry'Imana, akwereka ikiza kigufasha gutahura ico Imana ishaka muri uwo mwanya uburimwo. Nta muntu rero ashobora kuvuga ngo ndongorwa na Mpwemu Yera adafise umutima wo kumvira ijambo ry'Imana. Kurongorwa na Mpwemu Yera bijana mu kubaha ico Imana ivuga. Ivyo navyo nivyo bivamwo kuba abantu bakuze mu buzima rukristo, kuba abantu bari mûr, abantu bamaze gushika ku rugezo rwo kuba bakomeye bahagaze neza. Uravye ingene ijambo ry'Imana rivuga kuri abo bantu bakuze mu buzima rukristo, abantu bari mûr, urabonamwo uru ruhara rwa Mpwemu Yera. Mu Baheburayo 5 ku murongo wa 13 na 14 havuga ngo nuko ubutunzwe n'amata abataramenya ijambo ryo kugororoka, kuko abari uruhinja, abari nk'uruyoya. Ariko ivyo kurya bigumye ni ivy'abakuze bafise ubwenge, maze kubwo kwama babukoresha bumenyera gutandukanya ikibi n'iciza. Ijambo ry'Imana niryo ridufasha kumenya ukuri. Iyo tumenye ukuri tuca tubona n'ibinyoma rero twari tusanzwe turimo. Ijambo ry'Imana niryo ridufasha gutandukanya ikibi n'iciza. Ikibi ni ikintu cose kinyuranye n'ico Imana ivuga. Iciza kuko Imana ari nziza 100%, ni ikintu cose gihwanye n'ico Imana ivuga. Iyo turiko turiga ijambo tukemera kurongorwa na Mpwemu, ntitugende turondera ibiza kudushigikira mu mafuti yacu, tukemera tugaca bugufi kugira ngo ijambo ry'Imana ritwigishe. Mpwemu Yera niwe aturongorera muri uko kuri. Uko tumenya ukuri kw'ijambo niko tumenya iciza tukagitandukanya n'ikibi. Umuntu acitiranya icaha n'ikitari icaha, ugasanga ari ikintu bibiri ivuga neza mu majambo yumvikana, mugabo ugasanga agomba kugisigura. Uwo ntarongorwa na Mpwemu Yera, arongorwa n'ivyifuzo vyiwe. Kandi umuntu ameze gutyo no mu vyo akora uzosanga kivanganya ivyiza n'ibibi. Uwo rero Bibiliya imwita umwana, n'umuntu ataragira ubwenge, n'umuntu ngo akwiye kugaburirwa ibintu vyoroshe gusa vy'amata, kuko ngo ibigumye n'ivyo abantu bakuze bamenyereje ubwenge bwabo gutandukanya iciza n'ikibi. N'abantu bafata ubwenge bwabo bakabushira munsi y'ukuganza kwa Mpwemu Yera, akabigisha akabereka igikwiriye n'ikitakwiriye, kandi kubw'umutima wo kumvira nabo bagaca bimenyereza gukora igikwiriye. Ndasaba Imana ngo igushoboze bivanye naho ugeze mu kwizera kwawe gutera intambwe mu kurongorwa na Mpwemu Yera, umenyere kugendera mu ijambo ryayo, umenyere gutandukanya iciza n'ikibi, umenyere gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Ubwenge bwawe ntibukubera umutego ngo bwame buri ko burisorongorera ivyotuma wumva ko ijambo ry'Imana rigushigikiye, ahubwo ubutumbereze cyane cyane
mu gutahuzwa na Mpwemu ivy'Imana yahishuye kugira ngo utandukanye iciza n'ikibi, maze niwamenya iciza ugikore, ikibi naco ucirinde, kuko aho niho hahagaze gukura mu gakiza. Uku gukura mu gakiza kuvugwa nizo za ngeso nziza zikwiye kuranga abantu b'Imana. Uwukoze ivyiza akareka ibibi azorangwa n'ingeso nziza. Uwukivyitiranya ivyaha akaja ararondera ingene abisigura azorangwa n'ingeso mbi. Uwo azotukisha izina ry'Imana. Imana rero iturinde ntitube abayitukisha, ahubwo tube abayihesha icubahiro. Wakoze cyane kubana nanje, ubandanye umererwa neza, kukugira neza kw'Imana.